Mbanje kubaramutsa mwese muriko murankurikirana nkuko musanzwe muzi yuko nabemereye ko nzohora ndabashikanako amakuru atandukanye cane ayagezweho haba mu Burundi wacu canke mu karere no hirya no hino kw'isi. Uyu munsi tugira duhagarare ku ruzinduko mwabonye rwabaye ejo aho Perezida wacu w'igihugu ciza c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagenda muri Burkina Faso. Benshi muri mwebwe mwumvise yuko yagiye muri Burkina Faso, muca mwumva yuko yagiye ahantu hadasanzwe kubera ko kuja guhura na Perezida w'iki gihugu ubugiye ahantu hadasanzwe canke ubukoze igikorwa twovuga yuko ari igikorwa citeka kubera ko musanzwe muzi ko muri iyi misi umuperezida w'iki gihugu ariko arafatwa nk'intwari ya Afrika, na cane ko tubona ko kuva agiye ko amaze gukora ibintu byari byananiye abaperezida benshi bagiye baraca canke bagiye baratwara ico gihugu mu myaka iheze. Uyu muperezida kandi turaza kuraba ku budahangagwa canke ku buhangange afise, na cane ko tubona ko hariho abantu bariko baravuga ngo uyu muperezida ni intwari ya Afrika canke aje asubirira abantu bagiye baracungura Afrika, aho ariko aragereranwa na ba Nelson Mandela, agereranywa n'abandi bantu benshi bagiye baharanira ukwikukira kw'ibihugu byabo, kubera ko muhora mubibona muri disikuru z'uyu muperezida. Ntarandiriye rero uyu muperezida ni Ibrahim Traore, aho benshi bakomeje kuvuga ati mbega uyu muperezida yaje ava mu ijuru canke yabyawe n'umunyagihugu asanzwe, nk'uko dusanzwe tubona ko ibintu akora canke ukuntu yitwara ata muperezida n'umwe muri iyi myaka turimwo arabishikako. Abaperezida benshi kw'isi yose canke cane abo muri Afrika barifuza guhura n'uyu muperezida, ariko bamwe ntibashobora kuja guhura nawe kubera ko hariho ibintu baba biyagiriza, kuko turabona ko uyu muperezida adahura n'umuntu abayabaye canke adahura n'umuntu asanzwe adakorera neza bene gihugu, kubera ko uyu muperezida n'umuntu yaje ku butegetsi avuga ngo nje guharanira inyungu n'iterambere by'igihugu. Amajambo yabaye menshi na cane ku binyamakuru byo hakurya y'amazi, cane mu Rwanda bavuga ngo uyu muperezida Evariste Ndayishimiye ni kubera iki yagiye guhura na Ibrahim Traore. Abandi bakavuga ngo mbega Perezida Evariste Ndayishimiye yoba afise ubudahangagwa bungana gute canke yoba afise ukwizegwa bingana gute, na cane ko mubona ko aherutse kwizegwa mu mabanga twovuga yuko adasanzwe, aho mwabonye ko yakomeje kwizegwa na cane aho aheruka kwizegwa mu gutwara umuryango w'ubumwe bwa Afrika, aho mwabonye kandi yuko yakomeje kwambikwa amakamba menshi nk'iryo kwitwa umujama w'ugwaruka, na cane ko ata muperezida n'umwe kw'isi yari bwizegwe ngo yitwe umujama w'ugwaruka. Uru rugendo rero turabona yuko ari urugendo rudasanzwe, aho tubona yuko mu ijambo yafashe atanguye kuvuga yavuze ngo ndashimira cane Ibrahim Traore ku rugamba yafashe rwo guteza imbere igihugu ciwe no kwirinda akajagari kaba mu bihugu bimwe byo muri Afrika. Ibi navyo tukaba tubona yuko abaperezida bamwe bataba bashaka yuko bibaho. Abaperezida bamwe ntibaba bashaka yuko habaho umuperezida aje gufukura abazungu canke aje kwerekana amabi y'abazungu. Aha ndavuga mpengamiye ku ruhande rwa Ibrahim Traore, nce nongera mvuge mpengamiye ku ruhande rw'umujama w'ugwaruka Evariste Ndayishimiye, aho mwakomeje kubona yuko hariho ibintu bimwe yarinze igihugu c'u Burundi. Mwarabonye yuko igihugu c'u Burundi kiri mu bihugu bikeya bitemera ubutinganyi. Mvuze ubutinganyi mba mvuze
abaryamana bahuje ibitsina, aho yabibajijwe agaca yishura ngo aho kubona yuko mu gihugu cacu hariho abantu nk'abo canke twobaha uburenganzira, ahubwo abo bantu twobashira mu kibuga bagategwa amabuye. Ibi navyo bikaba vyaciye bituma Banke Mondiale yugara imfashanyo yahora iha Burundi, imiryango myinshi mpuzamakungu irugara, ariko kubera ko hariho ibikorwa vyiza yakomeje gukora yerekana yuko ivyo bakoze atakamaro kavyo canke bidafata cane ku gihugu c'u Burundi, Banke Mondiale twovuga neza na neza yuko yongeye kugaruka ku murongo za mfashanyo tutari twiteze. Hariho zimwe zimwe twovuga yuko zishobora kuba zaratanguye kugurura, kandi n'imiryango mpuzamahanga yari yaratanguye kugara ivuga ngo uyu muntu ntabwo ashaka gukorera ku nyungu z'isi yose, nayo nyene yongeye kumwizera, aho baboneye yuko agiye kugarukana amahoro hano hakurya muri Kongo. Benshi muriko muribaza ati mbega Ibrahim Traore ariko arakora ibiki muri Burkina Faso? Muri Burkina Faso biremezwa neza na neza yuko Ibrahim Traore amaze kujako, amaze gutwara imyaka irikiraba bacanka irenga gato imyaka 3, aramaze kubaka amabarabara, aramaze kubaka amavuriro, aramaze kubaka amashuri, aramaze guteza imbere cane cane igisata c'uburimyi n'ubworozi n'icamagara y'abantu, aho tubona yuko uyu muprezida ibintu amaze gukora bitangana n'imyaka amaze gutwara, amaze gukora ibintu bisumba ivy'umuprezida yoba amaze ku butegetsi imyaka irenga 30. Intambara ziriko ziraba hirya no hino ku isi, cane cane iziriko ziraba mu bihugu vy'Abarabu, cane cane intambara yahuje Israel, Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ziriko ziratuma abantu benshi bagira ibibazo, cane cane ibibazo bifatiye kuri petrole, amazutu n'ibitoro, cane cane n'ibibazo bifatiye ku butunzi bw'ibihugu bimwe bimwe mwagiye murabibona hano hakurya mu Rwanda bataka ikibazo c'ibitoro, nkuko mwari musanzwe muzi ko mu Rwanda bari basanzwe bakora amavideo bavuga ngo igihugu c'u Burundi nta gitoro gifise, ariko tukaba tubona yuko gushika muri uyu mwanya nabo nyene igitoro cabuze. Tukaba tubona yuko ari byinshi biriko birapfa kubera iyi ntambara ya Iran na Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu yandi makuru turabona yuko hano hakurya muri Kongo intambara twovuga yuko irikira cureha canke irikira sa nk'iyigabanuka, kubera ko mwarabonye yuko abene gihugu basubiye muri Uvira. Ubu twovuga yuko muri Uvira abantu bahaba, kandi murabona neza na neza yuko igihugu ca Kongo kiriko kirakora ibikorwa vy'iterambere nkuko byari bisanzwe bimeze. Turabona kandi yuko igihugu c'u Burundi n'igihugu ca Tanzania umwiteguro wo gukora ibarabara ry'indarayi rimwe rizocamwo amagari ya moshi uriko uritegurirwa neza, aho tubona yuko ku ruhande rwa Tanzania bamaze kwitegura ku rugero twovuga yuko rushimishije. Tukaba tubona yuko kandi no ku ruhande rw'u Burundi baticaye. Rero bariko baribaza ku iterambere ry'igihugu c'u Burundi mu myaka iza, ni mutenyenye gato, kuko turabona yuko imyiteguro y'iterambere iriko irakorwa neza, kandi ibintu biriko biragerageza gutunganywa. Nkaba nashatse aya makuru kugira ngo ngende ndayacagagura ndayaca ku mayange, mukaba mushaka yuko noza ndabakorera amakuru arambuye dukora inkuru imwe dukwiza nk'iminota 15 canke irenga. Andika muri commentaire muri ano makuru nakoze ivyo nagenda cagagura, umbwire ati iyi nkuru yirambure, yaba ya prezida wacu guhura na Ibrahim Traore, yaba y'intambara za Irani, yaba inkuru ivuga ku bijanye na Kongo canke yibarabara ry'indarayi. Iyo ushaka yose umbwire muri commentaire ati iyi niyo shaka, uwari we wese aza kuvyandika ndaca ndamukorera
video ndende irambuye ivuga kuri ayo makuru. Murakoze, Imana ikomeze kubana namwe.